aya nukamengo cha Pasito aya ari ibintu bigoye nihanganiye byinshi oya sinemera amuntu yo andemeke kwamabuye jewe uyu gafu afata amabuye atandemeka mugano uko mbona umenga muriko muraganira n'umuntu cebure ntacyo nigire mugabo je turahonyora hamwe uno munsi turahigura ingoga supa dusa n'abahejeje ariko ndabona kumenga urafise nari nigiriye nakwicira ndabona ko habavye nawe ndihuta jewe ndagomba je tugende tubiheze ndihuta akafata nabi kugera yose Pasito akansarisha turi kumwe n'abajama banje yagusarisha kunsarisha gusa Pasito jewe ntubona kandi je gasupa hinga nuga n'ibiro ngaba harimwo amabanga meza je sindamutahura ariko Pasito yavuze ainda kamusarisha nakubwira gusarisha cyo ndabizi mu kimiziri maze wote umushobora je turahura yabaye n'umusanyi gasupa ahubwo rero mbi no umuntu akugeretse ko amabuye akugeretse ko ninde ndakakura ndakadepoze ndagashire hajya agakoti ndagatora nejeje guhigura nawe agakiza agoti ariko tubona namba agakita ndagakura ndagashire hajya hama je duhigure je urazi je nari ndazizi n'umuntu ato ndibagira zimwe zaba cinchwanchwi je ni nazige mu Bushinwa ewe gasupari abantu twakijijwe suka none dukitwa tuja twicara ngaho tugaragara yati ehe rero ganza sabwa je ntabyo nihanganira mu majambo make wabaye akaza je gafara akantukira mu bajama banje bakabyumva akamfata nabi yuko ngo je ataco nzovamwo ndamumena uramusekera ndamuturita gasupa nivyo nikubutura yasubiriye ego gasupa je ndagushigikiye naho dukijijwe Pasito ivyo ntibibaho na jewe urabona gapiripiri ryari twari kwibonga samanyama nawe cyarangende arantuka nanjewe nari nambaye n'igitenge naracugaye neza Pasito twarafatanye naramwikuye kandi gushika ubu jewe aranyubaha kandi umwikuyeko nibyo gasupa agira icyo asonera nicyo yubaha jewe nari ngomba je no muri repetition ariko nditegura nje gutegura muri korale asha aramfatanye na Pasito nayo kugirana naracerewe n'uwo munsi mbere na chef namubwiye ko nafatiye kandi nari nafatiriwe none ntiwari kurivuna ubu ariko aragusutura kugendera naramweretse n'ukuri ubu akugendeye uramena ugashiraho yego nakwihanganye umuntu nk'uyu birakaze waramwikuyeko none ntarasubira baramwubaha arakubaha kubera wamusekeje ucererwa muri korali naracerewe n'ukuri ico gihe yarafatiwe wafatiye nari nafatiriwe n'ukuri n'agapiripiri nari nafatiriwe yari yafatiriwe n'agapiripiri nakubwiye wararirimbye yo nararirimbye gose none ubu kandi naciye numva amahoro menshi none Pasito we bikwiye ku mwanzi bene wamubanye byatubana none ubu mubanye gute urahana gacana aramusonera aransonera nyene akarengana hariya nanje nta namwaramutse nta mwiri ntibikenewe uba waramweretse yuko mutangana wamwikuyeho nawe rero n'uwo muganga je turahura ahubwo je ngomba ngende bene suko bimeze waramwikuye wagira agenda mu mende wakoresha izo yize mu Bushinwa mbari shangu umumene za taekwondo uri umukizwa barakijijwe warabatijwe urazi twakubohoye neza none batwicare ko batugendere byari twahuye wamugaye ngo ngurene ubu rero ubu waretse kwema ugira uje kwemagana hejuru y'abantu oya ni ukwikura k'umuntu niho byemera ko bakugendera wewe
ntitusoma bibiliya ibyo byo yesu yavuze ngo umuntu niyagucumurako ku munsi umubabarire kangahe yamwishyuye mama cyese nabyo ndasoma imbabazi agufata nabi gute agaruka nawe nimba toba ari gasupari je gasupari turinde kuhasoma banza wumvirize yo atari jewe banza wumvirize mugenzawe ngo niyagucumurako inshuro ndwi ku munsi akaza gusaba ikigongo umubabarire kandi yesu nawe yaciye avuga ngo abaduhama tugire tugire gute ikindi naco banza wumvirize gasupari nawe nohezagira yamfashe nabi amama ndamwiyama kwanza ndambako hama rero ibindi bikaza mu umutuku wumvise rero gasupa bibiri itubwira iri ni jambo ry'Imana uyu niwo murongozi mukuru twebwe turi abapasitori turongoye mwebwe ishenge ibyo tubafashisha tubivana ngaha murabyumva neza yaba atari natwe tuba twarabikuye uraza abatogwanya natwe ko ari benshi na bamwe mu makirisi kubera ko tutabakubita cyangwa tubakubita amakuru ariko uwigize igitunga bamuyoza umwavu bakamuyorera ko umwavu bakamugenera rero tubwira ngo kuhora nuko uhoraho icyo ukora ni kimwe icyo abakirisi ubu kandi kwihangana byarabakora ikindi nacyo ndakubwire kandi abantu nibatwubaha twebwe abakizo nibatwubahwe nuko twabikuye ibyo ni uko niko twari tumeze mu isi n'ubwo uhoze basi tugaca kugendera uwo mugomora n'ingumu akayumva hanyuma aragutinya none ewe umunsi mwavumbagaranye akakuvumbika mu ntoki akakukura amenyo ntuzombaze ariko icyo tukategetswa gukora icya mbere ni ukwihangana yesu baramuvumye amata yarabishyuye nasomye ntiyabishyuye igihe bamukura impuzu yakumye atekereje yarihoreye n'ukuri mbega ubu none baramubaha yo bose none wumva ari uko yabikuyeko Yesu yari afite misiyo twese duca tuba abana b'Imana Yesu Kristo yari kuri misiyo yo gucungura abantu uja mw'ijuru ry'abagwana worikuraho Yesu atagwana uyerega ni kuba ari kumwikuraho none erega ntubura umugwanyi ntubura umushwari ni mu rugo kwanya ariko aragushwanira uramwikurako hama ibindi ukabibandanya ibikorwa by'Imana ukabikora icambere kidutunga no kwihangana igikurikira twebwe guhora suku iwacu umuntu yakugiriye nabi urihangana bishobotse ukagenda ukamuhanura murabyumva nibaza kuko muranahura ukagenda ukamuhanura mugatunganya mukabana amahoro kandi inshuro azokugirira ikibi nawe ukamugirira ineza bibiri tubwira mu bufashe ngo amakara uyamuyoreye ku mutwe iyo uriko uramukorera ikibi akabana nawe kumumukorera neza ariyumvira Imana iramugarura uriko uranamusengera biramufata bikamuhindukiza Imana irigani gukizwa kwabo kuca kuzanana reka tumeze nkabo tworoba ibyacu twebwe rero mwebwe murabona ko mutavuga ubutumwa hariya ingeso z'umuntu nizo zerekana agakiza afise hajya mu kibaniro kugira ngo bahindukirire umwami nuko mwe mutigezwa kwihangana no kugira uce kwikomorera ko umukomori ngumu wumva muzoba hari icyo murushije reka gukizwa so kwinjira mu rusengero muca ku ruhimbi dutamba ngaho ngo biherere ngaho niba yarihangana tuzogira ikirenge mu ciwe aha rero nayiteguye kwimugomora ayo maboko ndokugenda tuyasengera ayo wacu nabwo kurambika ku bagwayi ngo bakire birakabona naramwikuye oya wewe uca ugenda kumusaba ikigongo reka none nk'ubugaga kakari wewe woza gukubita umuntu uhetse tukagaca haza uburwayi wo musengera murambika reka nicyo gituma abantu benshi ubu atankomezi tugifise erega Imana yaduhaye ubwenge tubukoresha ibwo si ubwenge uzobukoresheje ingufu kandi Bibiliya itubwira kwihangana kandi rero abihanganye ngo biri bitabahiko nuko bimeze ibyo byo kurwana murabi abakirisi ubu baragona ni kubera atatutse wewe yewe uzomukorwako na Yesu kuko n'ibindi bituruhije Yesu abidutabara kandi Yesu yaciye avuga ngo twikoreze ingata y'ubutababazi ibi mitwaro nayo tuyimuremeye uranawe urakasuka rero kubimuremeye kuca ugenda hariya utaje ugapfukama ugasenga ati Mana ukitwara ku Mana Imana nayo ikamuhindura hama ukamubabarira bisigaye ibyo bizomuhindura none gakapasite ntabone cyumva cyo twashwaye
kandi yansobanuye yamfashe nabi none muri nabi ko bari nyihanganire niwashika muhira ugende mu cyumba uciye bugufu usenga Imana uyisabe kuyihangana kwishi hanyuma kandi ntumugirire inziko uzogende mugume muyaga kwakundi nibyashoka ko muvugana uzompagara ati warancumujana naha byagenze ku mugabo wihangana kandi kizaho n'umukorero ukimukorere kurya nyene naye abakiriso bagwana baja kwihora oya abo ni bariko baja mwijuru uhora no kuhoraho Imana niyitubanye ndamubonye burya nikazovyuka ako kazovyuka kazoba arako mu mubiri erega Yesu ni wadushobotse icyo cyose acaduha inkomezi umaze gusenga aragukomeza rero ngende gukama ndamubwire Yesu nanje rero nshaka ndakugana imbabazi oya none waramugomoye n'igitengo ukagirane ukacuririmba bukeye wowe rero ni byinshi byo ndatomboye sinakubamugomoye ukabukiye ha nditombore aho rero azogenda kandi wo kuraba ntavyo yoguha yongera murateka reka nari nasha yari yanshavuje uravye uruntu yari yantutse narondeye urundi rugisumba ndarubura kandi wari gucura umutuka nari kuri umutuka nyene ne pastor urugiye rwari rembereye gose uruntu yantutse nuko nibaza ko uwo mugambi muhagaritse nawe wongera muzosubira yego nukura uze murahanura n'abandi bakirisu bamenye ingene bitwara ukuhora n'ukuhoraho kandi kwihangana bituma twebwe tuba abahirwe mu bwami bw'Imana kandi niyo ntega niko kunesha kwabera baramututse baramupima amate na Yesu arihorera aha rero naringira nuko ari biro ngende murabona ko amigo no musi yasohotse kandi kagira nze kuraba abandi bari bambwiye hariya ko arico ndabafasha tuzosubira Imana ishimwe kutari bwamukomoye ndagushimiye kubera ungiriye neza njambwira abamudiyakoni izi ntebaraza ahandi ho Imana yamfashije ewe gasufara rero cyangwe kuti cyambye kubera na z'abajaki cyane nari naziteguye yuko nda ako n'akamere katari bwaye aratomboye ako n'akatari bwaye mugare kusemera kandi ndagufashije urahatswe